vyumvikana ko Kirikou kuba brand ambassador Double J ni sambwana na Double J tubona ko atabona araribonye aragira cyane ku kijanye no gukora ibiteramo turibuka ivyaberenga kuri Partage ndetse no mu bindi biteramo ni Double J bona ko aruha n'ingoga mu mwijwi rihogoza Bifeso on the floor produit zose yazanye izigeze zifata izina rya Bifeso on the floor ngo rimushikane ku yindi level kubwawe rero ikibanza yahawe nk'umu brand ambassador muri Primusic ku rwego rw'igihugu arakibereye cyane harimo igifungo tukaca tuvuga ati ni Estanish uravye igihagarara afise izina afise nta commentaire ishingiye ni jambo ababiteguye bavuze ati udashikiri ubu ejo azoshikirwa rero kubayo Estanish ashikiri ubu cyo gituma ya makampuni naho azana itangazamakuru yabanje kwiyumvira ukundi yo bigenza bugitangazamakuru ryari rikwiye guhamagagwa imbere bakabona kujya bavuga ati tuzotoranyamwe abamenyesha makuru bazoduherekeza bakavuga ati uyu mwaka imbere yuko tunoma tuvuga amazina turakwiye kumenya abamenyesha makuru b'imico n'akaranga bazoza kugira ngo dufashanye kumenya ati mw'uyu mwaka brand ambassador yo duherekeza yo bande tugaruka ngaha haruhandi abamenyesha makuru tugaruka kuri gwa ruhara wa Amicale des Lycées du Burundi gwa ruhara rwa Coopérative des Lycées du Burundi amazina yaravuzwe na cyane cyane abazoherekeza Brarudi mwugo mwiyo competition reaction zabaye izihe na cyane cyane ku mugwi w'abamenyesha makuru nta reaction baheza ngo bagire ibibazo bigaruka ni vya bibazo vyuko eske mwabatoye bigenze gute mwisunziki ariko inyishu kenshi yo organize evenement atahubwira ati ni benshi nta ruhande yaho nimba harabatagiyeemwo ubutaha bazogaruka ariko umuntu acayerekeza ku mbuga ngurukana bumenyi kuko amakuru agitangazwa wa mufana wa mukunzi w'umuziki w'u Burundi niwe cyahita agasero kiri ku mutima ariko umenyesha makuru nibaza ko tugihuriza ko nta burenganzira afite bwo guhakana icyabereye ahari nibyo aragira gute arashikiriza icyumvira kanabaza muga mu gihe atanyuzwe mu nyuma urabona ko umufana ahita akavuga ati kanaka ko nta mubonyemwo bivanye n'umwe wese wafana ariko kino gihe twinyishu twarose ni yuko abatoye babikwiye kandi bari ku kivi mugabo urabona ko gushika ubu kumbuga ngurukana bumenyi Claude Saga hari kudahuriza kuri ano mazina ndetse nabandi bavuga bati kanaka kuba atarimwo na kanaka kuba atarimwo ibi bintu ntibiri mu muco niko bavuga kandi muri rusangi uravye vyumviro vyaba nabandi 90% sanga bifise agaciro gute naho none nyimba uyu mwaka nama reaction agenda abona ku rubuga social media kandi nanje ndategereza kugira ico mvuze nyimba uyu mwaka vy'ukuri hariho umwana ari karashininga unabona ko yo nakora igiteramo wenyene gacubona mwugo rutonde ntarimwo ugacubona hari amazina yagiye aragaragara nayo ntarimwo ariko ukazusanga mwayo mazina agaragayemwo cyukuri hari abantu batariko baragaragara muki mu rubuga rw'umuziki ega amazina arazwi ariko arakora gute ndashaka Claude Saga atwinjire kuri buri mu artiste umwe vyukuri wa brand ambassador duhereye kuri Bifeso on the floor yarabibereye cyangwa yarabibereye rimwo ariko ni Bifeso and the floor ugereranije ubwanditsi bwe bw'iki gihe uraza kuvuga ati ari karagira kuri amwe mu makora bari aramuranga atarayiwe ara yabandi bantu abo kibazo je kica kigaruka Bifeso yatoye nk'umuraperi cyangwa uririmba R&B tuko turaganira haba muri R&B kukuribuka ko haba muri R&B gucemwija muri edition herutse abafana barasemereye ati kubera iki muri mu ba brand ambassador noma mutora abaririmba R&B gusa mudashiramwe abaraperi ese kino gihe cyo bariko kanya bakosoreyemo kavuga bati Bifeso n'umuraperi reka tumushiremo abo tugaruka kandi muri uno mwaka hamwe mu ndimi amazimisi ariko arakora Bifeso on the floor indirimbo nka zose yakoze zari zo muri R&B
zari zo muri R&B mugabo umenye yuko atanimwe yaje yuzuza izina rya Bifes on the floor nkuko izo yazana muri hip hop zashika mu bantu nico niko ndavuga ubona ko ari Bifes ubu indirimbo ijwi giwe rigaragara ari za ndirimbo yagaragaramwo nko mu ndirimbo z'aba bagabo ndavuga ya Trezor na Rap Boy yarimwo ya Kirikou yari arimwo ugacugaruka no kwino ndirimbo ya Arafro akuna matata ubona Bifes azagaragara ndetse no muri legend muri za ndirimbo zitari kuri account yiwe ahubwo aje nk'umuntu aje gufashanya n'abandi maze bikaza ariko ubona ko mu mwijwi rihogoza Bifes on the floor produit zose yazanye izigeze zifata izina rya Bifes on the floor ngo rimushikane ku yindi level kubwawe rero ikibanza yahawe nk'umu brand ambassador muri Primusic ku rwego rw'igihugu arakibereye cyane harimo igifungo Okay. Atuva kwa Bifes on the floor. Otwerekeze kwa Double J. Indirimbo n'inzoduga yayikoze igihe yari yaravuye muri Bantu Boy. Double J. Ni na Double J kandi yagaragaye muri bimwe batubwira ko bakoze icyo gihe final byabereye ama competition yabereye muri Akeza Net nibaza kuvyibuka harimo Stanishi harimo aba Masterland harimo aba Bifes n'abanyene barimwo harimo tese n'abandi ba Oleg matwazi ya 15 miliyo ndetse nabandi gutyo Double J yatoye nk'umu brand ambassador muri Primusic nawe ugerageje kuraba ko yakoze kuva avuye muri Bantu Boy uremeranya nabamuhaye kino kibanza aho canza angaruka nibaza kuki Double J kuki Kirikou Kukicho tugaruke kandi kukicho kibazo Kirikou ibikorwa sikirenga kukicho kibazo nari guca ndakubaza mbega Double J na Kirikou baba bafashe nka Birman Boy kuko ariko usanga negotiation zabaye forfait ariko siko byanditse kuri affiche yasohotse affiche yasohotse handitse ko Kirikou ari ukwiwe Double J ari ukwiwe nico gituma ya makampuni naho azana itangaza makuru yabanje kwiyumvira ukuntu yo bigenza bugitangaza makuru ryari rikwiye guhamagagwa imbere bakabona kujya bavuga ati tuzotoranyamwe abamenyesha makuru bazoduherekeza bakavuga ati uyu mwaka imbere yuko tunoma tuvuga amazina turakwiye kumenya abamenyesha makuru b'imico n'akaranga bazoza kugira ngo dufashanye kumenya ati mw'uyu mwaka brand ambassador yo duherekeza yo bande tugaruka ngaha arugandi abamenyesha makuru tugaruka kuri gwa ruhara wa Amicale de Monsieur du Burundi gwa cooperative de Monsieur du Burundi ndetse n'abamenyesha makuru b'imico kama kugira ngo iki gipfungu kiriko kiragaragara ida nino kumbuga ngurukana bumenyi iki gipfungu kiriko kiragaragara mu bafana kihave nicuko eske ino team yatowe na cyane kuzungurukana na Brand bico kinyobwa Primus yatowe gute nyene nico wibaza kuko uribuka ko twagiye turumva ibiteramo bibera hatandukanye ukabona ama reaction y'aba batandukanye bakavuga ati abo bafise nimero nibo bahamagagwa kubwa wati no kuri Double J hari gipfungu ega ni bose na Kirikou muri rusange gusa kimwe n'ikibazo ubona gikomeza kugaruka eske bavuga bati intara 18 Kirikou nimba niyenze afise indirimbo zicyaho kuri zibiri gutyo yakoze kuva avuye muri Bantu Boy ari muri Bantu Boy indirimbo nyinshi yagaragayemo yari amakolabo byumvikana ko Kirikou kuba brand ambassador Double J ni sambwa na Double J tubona ko atabuna araribonye aragira cyane kukijyanye no gukora ibiteramo turibuka ivyaberenga kuri Gera Plaza ndetse no bindi biteramo ni Double J bona ko aruha n'ingoga iyo ariko arakorangira biva kujya mu vyibo nta ubizi tubwizanye ukuri arazi kuririmba icyo turacemezanye ariko kuri bikorwa arabifise ariko kuri stage mugabo kuri stage kubijanye neza na neza na music live yange playback urabona ko aruha n'ingoga rero kubw'ivyo ikintu cyitwa brand ambassador ni ikintu gikomeye cyane brand ambassador kujanye no kuzunguruka intara 18 ugomba kuba neza na neza ufise ubunararibonye muri ivyo bintu rero kubw'ivyo ku munsi wejo amazina kijya hanze urabona ko ama reaction yabaye menshi mu bafana bamenyesha makuru bakunzi b'umuziki w'u Burundi bunamye mu biki harunamye terekeze gato kuri Kirikou akiri Kirikou namuvuze nta bindi ndenza kandi umyemera uko ndaza no kugaruka no kuri analyse en
Kirikou akiri ari kumwe na Ines Roagel yumvikana ko ari indirimbo ivuga kahise kiwe agaruka ku buzima agiye aracamwa muri kahise. Kirikou akiri agiye kuzunguruka intara 18 k'ibikorwa si vyinshi vyamugaragaje muri kano gakino. Uyu nuri ayovuga ati kabisa kino kibanza kimerita, ariko ubwo abamusizeho nuko babonye ko bakimerita. Mugabo abamaze gushira hanze abasanzwe bakurikirana hagufu umuziki w'Uburundi baravuga bati ngaha natwe naho turafite ijambo bivanye namuduhaye kano kanya turafite icyo tumuvuga ko ubwo n'uburenganzira bwiwe. Umufasoni cyangwa umwigeme atariko aravuga ko vyinshi avuga bati yarabikwiye hari hageze ni Estanish yarakoze nubwo atari karagaragaza ibikorwa bifise ahubwo nubwo atari karaza akora ya strategy y'umuziki adandaza nka mbere aja muri Kenya. Estanish uko ari kose mu kibanza cyose arimwo Estanish arakibahura umuziki cyarico aratahura live cyarico aratahura public cyarico aratahura kanovera ku muziki umuntu akeneye intara ikomine umutumba igihugu umuziki ukeneye ni Estanish nanje ubu no garuka mvuga kuri Estanish kubikorwa kumbure bariko barakorana na bano bagabo kuva muri Bukivulebo abona ko bitari ahubwo kuva vuye ko kino gihe aherukira yaratubwiye ati kino gihe baransapotinga sinkiri muri management ndanagaruka ku bikorwa byose amaze gukora amaze kuva muri no Bukivulebo tukizanye ukuri aho hagati mu gihugu uzosanga batazizi cyane indirimbo uzosanga ziriko zirakundwa cyane hano mu gisagana nyene mu bana hano mu miji, ariko hagati mu gihugu Estanish azogaragara kuri zya ndirimbo za kera na cyane ubona ko ku nguvu yari afise akiri muri Bukivulebo ni Estanish yazanye umuziki unoboye arawushikana mu bantu. Ubona ko yakoze na collab yatumye izina rero rica ginjira mu bantu. Collab novuga ko yakoranye no mugabo Kidumu iza Estanish imushikana ku mbibe zose z'igihugu cy'u Burundi. Tukaca tuvuga ati ni Estanish uravye igihagarara afise izina afise nta commentaire ni jambo ababiteguye bavuze udashikiri ubu ejo azoshikirwa. Rero kubayo Estanish ashikiri ubu ndabitahura, ariko kuyandi mazina nukuvuga ku gisata c'abagabo niho hari amakomantere menshi, harimo gasorobo harimo kuko biri nyene, ariko hari amazina kandi bwana Claude Saga ariko arasirikira iganini amazina ariko aragaruka avuga ati aya kuki yabuze muri ayo haragaruka amazina y'abagabo babiri. Reka duhere hejuru haragaruka izina rya Big Fizzo haragaruka izina rya Satbi haragaruka izina rya D1 nuno mugabo engineer Emerisana. Ariko Satbi na Fizzo kuba batagarutse sindabahagarara ko cyane ariko rero uwavuze D1 akavuga Emerisana turi mu nzira imwe. Voilà ndiko ndavuga ko Big Fizzo bamaze imyaka myinshi ba brand ambassador bande ba Brarut muri Primusic abo babuze ndavuga ati okay kano kanya Fizzo na Satbi reka bahekera abandi bana nabo kugira ngo bagire gute nabo bafungure ku mukati ntaco bitwaye kuko na kare nabo vraiment nimba hariho edition zirenga 3 zingahe bagaragayemwo bararunse mugabo hari amazina ariko aragaruka twaje twinjiramwo neza na neza tugire tuvuze na cyane cyane kubiriko biravugwa kuri bo inyuma y'ino ndirimbo. Yes ni ko indirimbo tagata ya engineer Emerisana rino zina bwana Claude Saga riri kugaruka cyane kumbuga ngurukana bumenyi ati no mugabo iki kibanza cy'u brand ambassador ya kimerite. Rega nyene ni 2023 ni 2020 ejo 2024 harayandi mazina zoseruka arigihe ayazoba kiri karakora hariga azoba yagize jenca nibaza none bazoza barashiramwe abantu batariko barigaragaza canke bashiramwe abantu babona ko bariko barigaragaza kandi bamaze gushika no mu mitima ya beshi. Ni Emerisana rero abagiye barabivuga nanje no bashigikira nkavuga ati byukuri turavye uyu mwaka wa 2023 n'umwaka wa 2023 ndetse na 2022 Emerisana yaje mu nguvu zidasanzwe kandi azana ubwanditsi ubuhinyanyuzi buza umwe wese aguma nyotewe ino shusho canke rino jwi muri rusange muri industry y'umuziki w'u Burundi. Aca yongera nagaragara mu ba artiste bataronkeshwa madili
vuze batarongejwe amadiri no kuvuga ko mw'ico gihe ariko arigaragaza abafana bakomeje kumurekra bakomeje kumuhamagaza mu event matandukanye ati yamara uno mugabo ari kuziriki kuki atigaragaza kandi tubona ari gukora gusumba abo bandi ari naho havuye haza kwitegurira ibiteramo ku giti ciwe ariko yageze agitega araja mu Rumonge araja ndetse n'ahandi aravuga ati uko bigenda kose nta kundi ngomba kwigwanako ari nawe Melissa ni kandi baguma bakompara nande nuno no kwita ko ari petit frère mu muziki D1 jewe nza mvuga ati hari ikintu ntararaba kubijanye na nimero bagenda bakoresha ko kumbure higi baba bakiri kuri Sabonnez usanga Sabonnez canke bakiri kuri 69 itarashikirwa aho ushatse kuvuga igasaka yego titwe turakoreye turahamagara abafise nimero za 69 68 turabashikira kuko none kuko nyimba ushishoza nyimba ufise muri wewe oreye mizikare nyimba ufise analize mu bijanye n'iki gisata cy'umuziki w'u Burundi nanje no mazina abiri turayahurirako kuko ni D1 benshi bamukekeranya ariko twage turabona ko ari D1 yinjiye mu mitima y'abarundi mu gihugu cyose kuko ni D1 yagiye guteramisha abanyengozi rabona kuri piscine haruzu atureke ingozi gusa nakarorero ngako mu Kayanza nakarorero plaza nakarorero yanga ko kabisa numwe mu bana twovuga ko baza indirimbo nyinshi zikinjira mu bantu umwanya muto kuko ugiye mu Kirundo ugiye Muyinga n'utazi good morning aravuga ati good morning love kumva kwari umuntu yamaze Emerisane mu ndirimbo indyarya n'umutama aguma agenda abayuda aguma avuga ati bazagira uko gutsa mu kumva ko ari Emerisane ari mu mitima y'abantu ngejeja loriro nitumugaruka ko cyane bivanye nuko aherukira aha yigeze kutubwira impamvu yigeze kudekona kuri Brarudi ati ndanasavye n'imbabazi yarabivuze ati twageze koronka y'ikiraka na Big Fizo ati mbwa mu nyuma tuzakwishuza nabi ati yo nsanga nabiguyemwo ati nayo mpamvu izina ryanje kenshi ritagaruka mu bikorwa vya Brarudi ati mugabo ariko yasavye imbabazi ega Brarudi n'umuvyeyi vraiment umuvyeyi artiste ko ari akanota wumvise bazotanga uko bijya nka jewe maze kuba umubosi wayo mundu nkaza ndafata ikinyobwa cyo muri gihinguwe na Brarudi aje yategeza ushikiriza ikiyumvira Kugira zikororiro n'umwana ari yare mu cendajuru reka intara zose riragiyeyo bakumva ati riraje kandi kora ibintu tuvugane ukuri kuri stage ndaza tarwande ari muri bangahe rero ni mubi ari muri batatu rero ni mubi D1 nawe nabonye ni mubi kuri music live gusumba na playback mbitwa na shiya uno Emerson ndirimo guhera kuri za kaga foto ukaja kundya turiko turafatira kuri zino za kubu indirimbo zose za kera none ndiko ndafatira kuri cya jambo wavuga ngo batashikiriwe bazoshikirwa ngo mu mwakoza naye mu mwakoza nyimbo baragize imana ugasora izo ndirimbo 2023 2024 ugashika mu bantu 2024 bigaca vyana ariko ndagaruka ku ijambo yagarutse ko Bernice asanzwe ahagarariye ikinyobwa Primus hariya muri Brarudi cyuko ivyabaye igihe aba brand ambassador Big Fizo ndetse nandi na Satbi haza kuza icyo no kwita umu artiste principal artiste international bazanye Diamond ko ni nko baravuze ko azoza haraje nikibati eske none uwo mu artiste azoza nta mu artiste wundi hano dufise ari hit yoza gukrotira cyangwa kugana imiryango ibintu bikagenda neza baravuga ko ategekanije mu kano kandi badashobora kumutubwira ariko baravuga ati ivyo twakoze kiriya gihe ni nk'ubu turashobora kubikora ukijanye nuko dushobora kongera nk'abandi ba artiste mugabo hazima akantu ka bonus nako kongeramo nabujya ako nukemere y'abandi na Big Fizo canke Satbi oya banibongerwamo canke Natasha canke ababaroriro barashobora kugira wabagira aba bonus je no oya je aba mugabo barashobora kugira aba artiste principal ukavuga ati aba bazokrotira show
bakavuga ati nimba umu artiste international azova hanze tuzomuha miliyoni 100 bamaboko muri ayo ariko tugaruke bwana Edis cyangwa mafoto nabonye ejo kweri kibajya ba brand ambassador benshi bari bunamye niko byari biteguwe umbico kibazo sagari kumba rega bitiriko turavuga ari bari bambaye amafilm urashobora wawe jana uriya daboje zakana kuko rega tuvugane ukuri harige wagira mu ishure bakagwa entero ugaca uhiga icyo bita imbago sinzi kuyizi ugaca ubu wa kabiri muga vyukuri wabona wabaye wa gatatu abati kabisa je umuntu yo sinaye kumudepasa wenyene ukiyumva yene muri wewe yuko ikibanza urimwo yudakoresha ya strategy bitari kuryoha rero je nabonye bari bunamye ndavuga ati nubwitonzi bari barindiriye ko babacanye brarudi ntiyari yazanye primus hajya ya namyoga byari bihari kandi twari tubiri imyindani sinahomvye rero kaka bido numa rero ubwo ndagakiza rakoze agese nuko ni kukijanye neza na neza nino PRIMUSIC yarayuguruwe turagaruka bwana Claude Saga uko intara zizokurikirana ariko muri rusange mbere ko uvuga ko intara zizokurikirana reka dushimire Brarudi muri rusange kuko urabona ko agafaranga bahora baroswa ko kaduze kabisa ariko mu yindi myaka barabe bahinyanyure baze bararaba igisata cyo kumenyesha amakuru ayo mashira hamwe wanakivuze mu kanya gaheza ati imbere yo gutora wanavuze ati imbere yo gutora ba brand ambassador bahamagara bamenyesha amakuru basanzwe bakora mu mico kama cyane twe tubazi tubamamwo ntamwe ikintu cyo no kwita fanatisme ari gisho kugira ati kana ko tuzinanye atanzanira uwiwe kandi nzanira uwiwe kandi ngo yamba umukono mukono business apana mukono hariya kuri senyi mu business rero akanu ka business no kamukura niko ndamukundira nako kamukura ko kuri se aya ni kuri senyi cyane kuri senyi nimba ari veniko mu buyenzi ako nako kantu kaca kiyongera kuri business mukono kukamenya neza mukono saga wumvise ikintu cha business reguraza ufate classic vibes naco bitwaye nkubu avuze mukono business hamwe na classic vibes twifadikanije nayo abe market yabone mukono abe market yabone ariko rero changaruka nyere muri Brarudi ikamye imwiduza hagati mu gihugu evenema yo bihetse yabirangiye makasha abonetse uko yo bihetse rero naho bamenyesha makuru nuwo mugwi uzova muri amikare canke muri cooperative nko twabisabye ndetse n'abahinga bose bavuye muri za ministeri ndetse n'ibindi bisata byigenga ubukikiranganje ikindi ngaruka ko nyene ubukikiranganje y'ibintu n'imico kama nk'umumenyesha makuru cye mpagararako nabo nyene ntibazoza bavanyeyo yarago bava hajya bagaca bafata kuko nabo bazovuga ati twarabaye abari mu abahagarariye abahatise muri mwihiganwa ritegurwa nande Brad ko nkubu hayidisage ahamagawe canke je nkamagagwa canke kuri RFM n'izindi samiriza gahamagagwa nkaza mbo numva mbwira ati burya ndiko ndasehesha amabuye mu maramvya avuga ati kumbe cyashiramwe riko riraza bitwara neza rero muri rusangi ni baraba ukuntu bitegurwa kandi babitegure vyuzuye batavuze ngo ibintu ni vyacu kisha ama evenement atandukanye bakubwa bati nibaduhamagare vyabaye ngo ni vyanje nibaduhamagare vyabaye nibaduhamagare vyabaye je nojyerwa nk'ubu conference de presse ibaye nawe nk'umumenyesha makuru hamagawe imbere wicaye imbere uri kumwe nabo ba Bernice ndetse n'abandi uri kumwe nabo bantuze nanje mbazi ikibazo kuko ari ikibazo no tumbereza kwa Edison ari kibazo no tumbereza kwa Arenova ari kibazo no tembereza kwa Machade bivanye nuko bacaguwe ugaca usanga bije vyuzuza na kankangonongono kakava mu bantu ega nta no wasiga inyuma n'umugabo pa politique nari mu bakoze na cyane none ikindi naco ndagaruka ku kindi kintu bifi ma diaspora abana ambassador nuwakagombye kuba ari hano ku butaka bw'u Burundi gusa cyangwa no mu diaspora gumara umurundi hanyuma agashobora guhamagagwa akaba brand ambassador muri Brarudi ndetse n'ahandi ikintu kirakomeye cyane kuko iyo bijya hose no barakunda kuvuga ati kuki mutaduha ikibanza kibereye ati niyo dutowe mu ma competition
muca mudushira inyuma ngo turi mu Barundi je nararyumvise shonzi jewe ku mpapuro bagendana hari kwidarapo y'u Burundi hari abafise indangamuntu kandi bahagarariye u Burundi indangamuntu barayifise kandi bahagarariye u Burundi nabo barashobora kuza bagafata kino bagasaba ikonje mu nzi bakora uvuze public niko atari karakora itwovyumvikana ukaja kuri MT number 1 ukaja kuri MT number 1 mu bantu bigaragaje ukaja kuri Adojo San hari garagaje cyane none tubigire gute abatipe banava hano bakava hariya bakavuga ati tujye gukora amakolabo hari n'abaza amarubumu hanze twibukanya nuzanani n'umugabo Don Point yarasohoye album yaheruka ngara akora na kolabo cyo kwita kolabo international yahuje n'abartiste b'abarundi aranaja ni Kigali hanyuma turabona n'abandi ndababona n'abandi benshi bakoze mugabo twakagombye kubona mu ba brand ambassador batogwa ngo baserukira ibinabiri twarabonye rafa pasa nuzahirukira ngaha uno mwigeme Monia Flay yaravuze ko ari brand ambassador ya company muri Kenya nibita kuvuga ngo kanaka ngo ari hano muri Kenya ni murundi kazi aragenda kigarukira ngaba kino gihe baramutoye nk'abakenya ati uno mwana turabona face yiwe navuga visage yiwe nibikorwa ariko arakora hari aho yo dushikana ikibanza cy'abaririmbyi b'abarundi baba hanze canka abahinga bikorwa mva bwenge ku ma evenement ariko arategurwa ku butaka bw'u Burundi nikiriko kiragaragara kuko uvuze ko MT number 1 Pablo Tiken uno mugabo Adojo San ndetse n'abandi nko kugira bivuga batoja ku iyo liste itwahahuriza hari nabo batoshira ko ntocago cha droite nka dizapi bamusize ko noburana dizapi ubona yarutse kusora umuziki dizapi bamusize nka brand ambassador wa Brarudi dipe ujya ko ngokoroka nk'aba bakoroka aba baele koyote hanyuma tubwizanye ukuri n'ayandi mazina atari ko arakora mu bigeme tuba dukeneye kubona tuvuga tutikana je ndi kwiyumvira nguno mwigeme Shani Queen yaza gukomeza EP yasize hanze ni batari album atagemwe nari gushwana mbwa kino gihe ntiyayipushinze komirifo kugira ngo tumubone agaragara muri kino gikorwa ariko turakeneye kubona amazina mwamwe niyo yo batagaragaye batubwiye ati nagaragaye kubera impamvi mbwa turahazi kubona hari amazina agaragara mu rutonde rw'abaserukira amakampuni mu rutonde rw'abaserukira abana bari cyane cyane mu brand ambassador hagaruka imyidogo avuga ati kanaka kuba yabuzemo yarigari gishoro ginuka avuga ati naka ni yaburamwe bigaragara ko ababa bateguye zino ntonde badakurikiranira hagufu umuziki w'u Burundi ahubwo nimwe bavuga byo kuvuga ati ni mjuan yikimenyane cyakora nga cyane nimero itangura ati tuko turakora kuri Sabonnez nuko bimeze ariko kimwe ni nka mukono business bamusize ngo abe brand ambassador wa Brarudi ataririmba noburana habwo nawe turakeneye ko atwereka umupira ariko hari jo business ari gusa turakeneye kumenya ikibanza cy'abartiste bagiye baratwara ano ma award bagiye baratwara zino primusic niki gihagaze hehe nivyo baravuze ko wa mbere azotwara miliyoni 30 z'amarundi ikizoca gikora kugira ngo bamuherekeze ikiringo cy'umwaka aduca brand ambassador w'ikinyobwa Primus reka turindi ariko nituramenya kandi ko nima muri zino miliyoni 30 arizo zisoca zikomerezwamwo zikabamwo neza na neza agaciro kabute cyangwa nuko bazongongera kandi kanoti uwa kabiri acha zoroswa tari 15 miliyo uwa gatatu 5 miliyo hamwe niyo birarangiye ariko kimwe turakeneye kubona umuco mu bintu bimwe miliyoni 50 miliyoni 50 zateguwe no kuvuga ari 50 15 miliyo plus 5 miliyo 20 kindi cyanteye amakenga ukuntu ko kuvuga abana akabazoduherezwa muri rugamba ariko ukajumva ubutaraboneka yatangarijwe amahera azoronga ariko wa brand ambassador bazoherekeza mu iyo competition kaje usanga harimo intuzi igipfura none saga tugaruke kandi D1 ndetse na Emerson none mugabo nawe se wundi wanamugarutse ko Pablo Tiken n'andi bartiste batandukanye ba MT number 1 biyandikishije bagahiganwa zino miliyoni 10 agahiganwa zino miliyoni 30 cyo kimwe n'abandi hari icyo bitwaye urakimbajije naco bitwaye wowe comment yawe niyi naco bitwaye ko ari aho byagarutse ati naco bitwaye ariko bazitwara naco bitwaye ariko biza kugaruka ka kantu nyene byugariye he agicya kabiri baza guziganirwa imbere y'aba brand ambassador bande aba bande kusanga hariho nabo wowe uri kurarusha
ibikorwa uri kurazana mu kuntu biriko birakirwa n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ariko rarico yarabikoze aravuga tuko bigenda kose ndafunze ipepu rino higanwa se ry'aba underground gusa sijya bakirindoza gusa yari ku ndirimbo zingaha yagiye yarafise indirimbo za kuri kakagezi reka ntahe zande za ndirimbo zishaka kuri 4-5 gutyo hanyuma aravuga ati cyo genda ko amakomantere nyene yaragarutse brand ambassador yari inde kiriyagi yari bakidumu sawa kidumu yari inde kuri rarijo ati wowe rero yari nkase mu muziki ati wowe rero ati aba bagabo ntibashobora kuja guhiganwa imbere ya bakiriku none vyukuri wewe ja nk'ubu wovuga ko MT number 1 sindiko ndabateranya wovuga ko umugabo D1 vyukuri wovuga ko Emerisane politique ni aza gukosorerwa imbere ya Kirikou canke imbere y'aba bantu bariko barakora ubona ko kantu ko gukosora dakavuze bacha ugira gute bacha gukosorerwa imbere ya Kirikou y'abakiriku aba batipe ba bifezo ariko baratambukira ku bikorwa by'abandi oya nawe ishura gute naho none mbwira indirimbo mw'uyu mwaka mw'uyu mwaka ya bifezo ndofro cyana twenzaga no gukosorerwa imbere y'abakiri gukosora girira bakosora nyene bakirika mu gate miliyoni 30 noja kuzinoba ntitaye kuri ivyo naba hajya amafaranga ni menshi mugane hari umugane bavuze buke nibwo rugero kandi amajambo turiko turavuga burya zogenda yigwa neza rero ngo witonzagira iki amira ibintu ariko nibabongeramwe naco bitwaye naco bitwaye mugabo twumvikane bakavuga bati okay muze mwabagabo tuganire mu ntara tugejeje ngaha mugiye mukomereze ngaha naha barabikoze ubuhero nico ni d'accord ko ka envelope bakabakwirije icyo ni cyagenda baraza bavuga ati burya twarumvise ibi n'ibindi bigenda bivugwa twifuza ko usanga ariko abana bigize mugira ngo banze mumvirize abantu na cyane bavuga ati reka tubanze twumvirize saga icyazovuga edisi cyazovuga hanyuma mu nyuma ko n'ubwerutse harabaye uvuga ati bana naka kwagi tubona bashiramwe abantu ubu rero kano kanya ndemeza ko bino bintu babikoze kugira ngo banze barabeske abarundi bakunda bande twabasizemwe n'ijya kanoti bagasinyi mugabe uzotangara tubonye Emerisa yagiye muyinga yagiye mu cankuzo cyangwa utangara ubonye no mugabo ntozenani D1 yagiye mu kayanzi waba tikende kubitira hariya ndetse na Ngozi gutyo byo naryo agusumba nkuko yabivuze Bernice abisize mu ngiro byuko hajamwe abandi ba artiste bazokwiyongera ngo mugabo harimo akantu ko kongeramwo tuntu je nafashe tubiri nashimye cyambere cyuko nuko Primusic igarutse ica kabiri agacaro kanoti kenshi uko kanoti kasubiriye naka no guherekeza uwabaye wa mbere yego unugwerekeza uwabaye wa mbere ica gatatu nuko yavuze ati batashikiriwe bazoshikirwa mugabo mwakoreho ka gatatu haca hagaruka none uwoshikiwe mu mwaka uzagaca yari gushikirwa ubunyane bivanye n'ibiharimwo ujya azoshikirwa mu mwaka uza saga vumbi nuko mukanya cyatira twerekeze ku bikorwa bikimoto bushasha ndabona hasigaye iminota igera kuri 20 ingahe yajya 22 gutyo caduza gusezerana Gisaya P ati ndi kumwe namwe kabisa 5 kuri 5 ati ndi kuri live nabonye abantu bari Mozambique ni benshi no ku mwami Muswati badukurikirana cyane turahari turi mu kazi turahari tutibajya bari ngaho mu Kigali mu Rwanda na Tanzania nako baguma bavuga ati kabisa ibikorwa muriko murabikora byo kubikora neza ntavyo mvuze nibo bavyivugira noko ibyo twese tuvyivugira tubwirwa n'abadukurikirana hanyuma aho bitagwa neza nabo badutunge banatubabarire kandi banadutunge batuburane reka twikorera akazi reka dutambukire gato kino gikorwa ni T1 ndirimbo yise 0 ahasiga mwaje tugaruka twerekeze ubwo bitandukanye mbwa turaza guca ku nkuru yo hanze iri kiravugisha abantu benshi Sauti Sol igiye gusambuka turaza kwica ko duheraheza inyuma y'ibikorwa bitandukanye mbona hano bishasha byo kuja kwa Mr John turaza kuja kwa Peter Niyo ni Petit Frere Wande wanziza na Dr Cloud na Dr Cloud with design akabombo hatari sana anakanga ko ndabona na ni Dabwizi musore Dabwizi ani Dabwizi Pluto ntabwo ari with design ndamushaka ndirimbo imaze amezi 2 ku rubuga rwa YouTube avuze ati burya ari abana bari bakwiye inyigisho kuko ibikorwa bishika mu bantu ndirimbo y'uwo mwana turayigaruka safi sana